Haleluya. Haleluya. Imana ntizagirije zika amashi menshi. N'umuzikazi ariko ndatangaye n'abantu bakuze ingene bagutwenze sinzi igituma bagutwenze. Intwari n'isi yose yamara intwari. Yego. Haleluya. Haleluya. Uze muragerageza kugira amademarshema yandi kw'ishure, ku kazi, hehe mugahageze mu gushingiro. Ushobora kuvuga ijambo ugasanga riko rirakora utabifata ugakora. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iba amashimwe y'abana. Bivuze ngo Imana iri kiro kibanza. Turiko turayumviriza. Ushobora kuba turana ugasanga watuye umuvumo ku buzima bwawe. Haleluya. Rero nimuze muranegesha ibintu bimwe bimwe mushingiro n'ahandi hantu. Amen. Amashuri twakira groupe y'ijambo ry'umunsi hakurikira Ichimaye Claude, turaza tubamenya n'ibindi. Hariho amashi menshi kuri Haleluya. Nabaramukije mu izina rya Yesu. Mwaka mushasha, bonane. Natwe turashimira Imana kuri groupe y'ijambo ry'umunsi. Basanzwe batazi groupe y'ijambo ry'umunsi ikora kuri Facebook na WhatsApp. Ugafata iminota 10 ukumva ijambo ry'Imana mu gatondo, ugafata iyindi minota 10 kugira ngo wumve ijambo ry'Imana ku mugoroba. Biradufasha gukura mu buryo bw'impemu. Yesu ashimwe. Ijambo ry'umunsi izodufasha no muri uno mwaka n'amajambo Imana yabwiye Aburahamu, Itanguriro igice cya 17 iramubwira ngo jewe n'Imana ishobora byose. Imana ishobora byose. Amaze imyaka 100 yamuhaye Isaka na Sara amaze imyaka 90. Uyu mwaka rero Imana izodukorera ibisigabwenge. Ni umwaka wo kubona ibisigabwenge by'Imana. Ndakwifurije kubona igitangaza cy'Imana mu izina rya Yesu. Murakoze.
barakuzi wabaye natwe Hallelujah. Bonane. Claude n'umuryango wiwe abaramutsa mu izina rya Yesu. Bongera babwifurizwa umushasha muhira. Amen. Abantu bakunda gushima Imana kuririmba amajyashije Imana mu cyangwa make. Hano umuryango wanje ukurapiye twuzuye ibyishimo bidasanzwe kuko Imana yacu ari nziza kandi yatubwira neza. Muri bike yadukoreye magazano Imana ko yashoboye kutuziga mu mwaka wose mu byaduciye ko byose umukozi w'Imana yatubwiye yuko ububabare cyane ubushobozi bw'ijana ku ijana Yesu yatoye 99 amadusigariza ububabare cyangwa utwaro uburemere bwa 1%. Amen. Ndashima Imana kuri iryo jambo kuko numva noshima Imana bidasanzwe kuko Yesu afise abantu 11 mu nzu tubana ariko njye bajyambere kwaza abantu 11 mu mezi abiri batatu bakira abandi batatu bakira abandi batatu ndagira shikirwa Yesu ashimwe. Ariko Imana yabanye natwe turashima Imana kubwivi nabashima Imana abamuruko wa kabiri barabaye hafi yacu mu masengesho no mu bindi Imana babigisha. Ndashima n'abantu bose bitanga mu rusengero zabizi muri bajya wasengeye nta kintu kimwe Yesu nashima. Kubivyo nta byinshi novuga ariko muri byinshi ndashima icyo biti Imana babigisha. Hallelujah. Reka twakire